mwere umwake karibu kuri ukuri kwanone podcast episode 24 ntihenze ni episode 24 akazina banyitwa ni Jimble Diodone. Ino munsi nta bintu vyinshi kwera mfise mvuga mugani no munsi tugomba tuyage ko Uburundi n'u Rwanda. Mugani sinja mu bintu birebire nja mu bintu je nshobora gutahura aho twese aho umuntu wari wese ngomba ko yotahura. Comparison ni ku ingenda karaba ku kajambo mu Rwanda hanyuma tangura kino kiganiro ntibagiye uri Umurundi aba mu mahanga ukaba ufise ishimo ryo kuba uri Umurundi. Ugende ngaho hasi hari website yitwa U.K.P Burundi.com ugende wigurira agapira kandi ceko iwacu Burundi agantuze agakofero kari hajya nico gituma ngize kujya hanyuma nawe werekana ishimo ufise kuba uri Umurundi kuko niyo go y'icano twubaka urukundo mu bantu bose, twubaka urukundo mu Barundi bose. Rero inge ntatevye tutangure kino kiganiro kiza kuba kiganiro gito mungane ciza. Ujya sinzi ngana ku kajambo ndarinda kazi gusa karika nikari mu mutwe mwako kanya ndagoma ndakavuge. Yako kajambo ni kugereranya Uburundi n'u Rwanda. Burya mu bantu cyambere na mbere umuntu wari wese yomenya kugereranya n'ikintu kibi gituma wibagira ubwiza bwawe ubufise, wibagira icuri, wibagira inkomezi wowe ufise, wibagira ivyo umenya ujya wundi mugenzi wawe atamenya, ukibagira inzira uri kuratambuka urugendo bagomba gufata kubera uri kuraraba mugenzi wawe ariko araja, ukibagira ico ukwiye gukwirikira kubera usanga aho wisanga uri kurakwirikira vya mugenzi wawe. Rero n'u Rwanda n'u Burundi nuko cenda bibona bimeze kubera burya bavuga ngo abarundi n'abanyarwanda turi bamwe. Turi bamwe ni nka kujya mwamuvukana muri babiri ukaba ufise brother wawe yifitiye ubuzima bwiwe kandi kenshi na kenshi ugasanga hariho utuntu tumwe agenda arakora ugasanga nawe wadusamariye ukagomba kudukora aho ukatwigirako aho ukavuga ati burya naho yakoze bijya nanje ndashobora gukora ibi nkarutiriraho aho nkarushaho mu byo ndabonye yakoze. Rero n'u Burundi n'u Rwanda nuko bimeze muri sense yo kurondera aho kumva aho gutahura inzira y'abantu aho n'ibihugu aho inzira yo kuvuga ngo ati burya kugereranya wewe ingene uri na mugenzi wawe ni ibintu umuntu akwiye guhagarika kubera bikubuza iterambere ryawe kubera usanga uri kurakwirikirana iterambere ry'ubundi. Cyane sinza guhagarara ko kw'ivyo bihugu ahubwo nza guhagarara ko kwako kajambo ko kuvuga ngo ati kugereranya. Burya wewe wobugereranya ivyo ufise kuri mugenzi wawe, wobugereranya inzira uri kuracamo kuri mugenzi wawe, woba ugereranya ubwenge bwawe kuri mugenzi wawe, wobugereranya ingene umeze kuri mugenzi wawe. Ikintu cyari cyose mu buzima ugereranya ukagereranya n'ubundi muntu afise aho wibaza ngo afise aho yoba afise ibintu bikuruta byinshi udafise, urumva nawe uzoba uriko urizimya mu ntumbero yo gukura kwawe mu buzima. N'amajambo aho n'ibintu bito bishobora kukuzimya nawe utabizi. Ego hari irindi jambo ryitwa inspiring, kugira kwakura aho kurahura ubwenge ku muntu, ubumenyi ku muntu kugira nawe urabe ngene wobigenza mugane wakuye ubwenge aho kurahura ubwenge ku muntu aho ibintu byo bare ko arakora vyose ubona nawe wabikunze ugomba nawe ko wobikora. Urumva urakura mu bundi buryo muri sense bwo kubushira mu nzira yawe utahura. Urumva biratandukanye ni kugereranya no kugira no kuba inspire. Nako gajambo ingenda karabe ngene kitwa mu Kirundi inspire byahumetswe. Oya. Chede baza kujambo ntako afise.
ni kuba inspire ni kurahura ibintu wowe ubona ku wundi muntu ukaguma nawe kubikora mugani ukabikora mu buryo bwawe muri sense wowe ushobora gutahura ahubwo ukabihindura mugani ukaba umenya ahantu wavanye ako kantu rero bitandukanye ni kugereranya aho kugira comparison ku byo ufise na mugenzi wawe aho kuvyo mugenzi wawe yakoze nawe ukagomba kubikora ingene yabikoze rero ku muntu ni ku bihugu nico kimwe ugiye uraraba mugenzi wawe uzosanga nawe uzimiye kubera burya ivyo ashoboye gukora n'ingene ariko arabironka bitandukanye n'ingene nawe wobikora n'ingene uzobironka aho n'ingene uzobigerako rero ni ku muntu nuko nyene ntuzogereranya ubuzima bwawe kuri mugenzi wawe aho kundi muntu afise ibindi bintu oya ahubwo gira inspire rahura ibintu ushobora nawe guhindura mw'ivyo bintu wabonye mugenzi wawe ashobora kuba afise ashobora kuba akora hanyuma ukabishira mu itahura mu murongo wawe ushobora kugenderamwo atangorana ni nka kurya akarorero basi ndoguha uri umuntu twese ndibaza twaraciye mu ishure ni nka kurya basi akarorero ndoguha uri umuntu uzi ubwenge uri uranobera uri kopinga kwandika ivyo mugenzi wawe aho inyishu ya mugenzi wawe yandice ntiwandika ivyo yandice exactly aho bijya bintu yashize ku gipapuro ngo bishire nawe ku gipapuro ya ahubwo urashiramo amajambo yawe urabicisha hirya na hino hanyuma bimaking sense mu butahuzi bwawe ubishire mu butahuzi bwawe kugira niyo mwigisha aza kugosora ntaze kumenya yuko wagize warabiye ku wundi muntu mugana ujya muntu nawe ufata vya mugenzi wawe ukabyandika nkuko yavyandice urumva mwese ni ikintu abantu benshi batahura mugani muri sense yo kuvuga ngo ati uri umuntu twese hari usanga twabiguye mugasanga turiko turagereranya ubuzima bwacu n'undi muntu aho turiko turarahura ubuzima bw'undi muntu tukagomba kubugira nkuko aho tukagomba kuba nkuko nawe ubayeho ugasanga ntibikundice kubera ntidufise ubwo bushobozi ntitumenye inzira yaho yaciye kugira ivyo bintu abigereka kugira ivyo bintu abironke rero ni muri comparison y'u Burundi n'u Rwanda nuko nyene umuntu yobifata yego u Rwanda ruratera imbere ruko ruratera imbere uko nuko n'u Burundi ruratera imbere kandi rutera imbere mu buryo bwagwo mu buryo aho mu nzira yacu rero ugira comparison ugira uragereranya ngo ibi nibi hariya nibi urumva uburi kurihenda kubera abantu baba mu Rwanda usanga batandukanye n'abantu baba mu Burundi kubera Uburundi yo bugomba kugera usanga bitandukanye n'u Rwanda ruko ruraja iyo bakura ibikoresho bikorwa ingene bakora ibikorwa bitandukanye n'ingene Uburundi ukora ibikorwa ingene iyo bakura ibikoresho ivyigwa ubumenyi n'ibintu byinshi abantu byose bigenda biratandukana sikuvuga ngo ati ngo umuntu ntashobora kugereranya ngo ku wundi muntu ya urashobora kwigira ku wundi muntu kugereranya ivyo akora mugani nawe ukabirahura ukabishira mu buryo bwawe ushobora gutahura aho ushobora gukoresha utarinze kugira vya mugenzi wawe vyakoze kubera usanga utabishoboye kandi birashobora no kugusubiza inyuma kubera wibaza ngo ati shaka yagize ukuntu uko yaciye mu yindi nzira nizi naje ndindire ndondera ivyo yarondeye hanyuma nanje ngenze ukuntu uko urumva bica bigutwara n'umwanya muremure kandi ivyo bintu bari kubikora muri sense yawe ushobora gutahura mu buryo bwawe wari ufise ushobora gukoresha rero vyiza ni kuraba ukarahura hanyuma ugakoresha uburyo bwawe mugani ufise aho inspiration yavuye hanyuma nawe ukabikora wiyunguruza uko nyene mu bwo buryo wagize watahuye n'ingene ushobora kubigenza mu buryo bwawe naho handi ugiye urakopinga ivyo akoze ibi nawe ugakora ibi hari usanga ivyo yakoze utashobora no kubikora ugasanga biragusubije inyuma kandi si vyiza buryo umuntu wese afise ubumenyi butandukanye na mugenzi we afise indoto zitandukanye na mugenzi we afise ivyumviro bitandukanye na mugenzi we afise aho agomba kugera mu buzima na mugenzi we n'ibihugu nuko nyene ibihugu bifise iyo bigomba kuja bifise iyo biriko biraja bifise iyo vyavuye uko nuko iterambere ry'u Burundi n'iterambere ry'u Rwanda rizokwama ritandukanye mugani ntibizoca bivuga ngo ati ngo nta terambere ryagezeho nta terambere ririho oya burya iterambere ry'umuntu bitandukanye n'iry'uwundi igihugu nyamba kibona cone carateye imbere aho kibona twarageze aho tugeze kuva aho twagiye
urumva ni vyiza kwabo bantu kandi bariyumva amahoro ndabandi nuko nyene mugano ugiye uraraba ngo ati none ko batembera bakaba bafise ibi natwe tuzotera imbere tugira ibi hari usanga iterambere ryabo atari ibintu urinda kubona na hari ibintu urinda kubona urabibona mugano ukabinezerwa navyo ntibirinda kungana na mugenzi wawe ego mwako kanya birashobotse kugura ku kantu mugano usanga wahomvye yuko avuga ngo ati yaguze kajya gapira gashasha yambaye ikintu gishasha naje ngingere kugura akantu gashasha mugani singure kaya kantu kaya gapira yaguze kubera kare karazimvye hinge ngura kandi gashasha mugani kambereye kameze neza atangora ni mubwo buryo abantu batandukanye n'ibihugu muri sense yo kuvuga ngo ati ingene tumeze kubera n'ubunini twe tubibamwo ego urumve no munsi kantu uzakara kwiganiro cyari ico gusa ndagomba ko wovanamwe wa mugenzi wawe ushobora kurungikira akapido kakaraba nawe akavanamwe nuko burya kurahura au kugira ivyitekerezo mugenzi wawe yoba afise ushobora kubirahura mugano ukabishira mu buryo wewe ushobora gukoresha mu buryo wewe ushobora gutahura si bibi kandi si vyiza mugano bivana n'ingene nawe ubikoresheje aho n'ingene ubitahuye kubera hari ibintu bishoboka n'ibintu bidashoboka kandi mugenzi wawe bishoboye ntibica bivuga ngo ati nawe urabishoboye karako tuzosubira kubona niyo twabonana ntiwibagire kugenda gushopinga ngaho hasi kuri ukpburundi.com kandi ukomentinge ivitekerezo ufise ku iyi video hanyuma tuzosubira kubona niyo twabonana peace.